yitwa FC Barcelona yakira Real Madrid ne mu rukino rwo gusubiriza gwa La Liga EA Sport kuri journée ya 35 iyi equipe yitwa FC Barcelona bari baramutse bakira Real Madrid ku kibuga cyabo. Nurukino rero gaje kurangira n'ubundi Barcelona cyanye muco ku kibuga cyabo batsinda Real Madrid muri Classico zigera kuri zine zose bakinye muri no saison. Nagenda bana bavuga muri commentaire ati ko muse ko mutuzigabanya kare zine kandi zitano no muri pre-season twarabatsinze, ariko muri competition ziri officielle biganagara ko Barcelona itsinze Real Madrid no mwaka Classico zine zikurikiranya. Nanabonye basuye kandi gusubiramwo amateka yarakozwe no witwa Pep Guardiola. Ariko yari yabatsinze Clasico 3 zikurikirana mu gihe n'ibitsindo buriye kuri igihe Pep Guardiola batsinze zira Clasico zigera kuri 3 ibitsindo yari yabatsinze 13 mugabo ino saison Flick yabatsinze 16 Flick yabatsinze 16 ku bitsindo bigera kundwe gusa bya Real Madrid ibitsindo bine kuri 3 umugabo witwa Carlo Ancelotti yamara Barcelona mwaka raturushije byo Classico igira kane batakaje, ariko kandi byangaragara ko igomba kwitwa umucamanza mukuru ku igikombe cya La Liga EA Sport no mwaka ninde ari bugitahukana. Amanota rero yararimo ani none hatuvugana abayendwi duhere d'abord aho nyiri bisiguye ko kuri equipe yitwa FC Barcelona gutsinda El Clasico zine mu mwaka umwe bagatsinda n'ibitsindo byinshi kuko numva Clasico zine ku bitsindo 16 ugize aggregate uraza gusanga n'imiburi buri baratsinda bine kuri match chaque match bafise 4 buts chaque match barafise ibitsindo bine batsinze mu izamu kandi mu banyegoro ba Real Madrid batandukanye kuko nazara hari aho wasanga hari Andre Ronin hari naho wasanga hari witwa Thibaut match ari ya bine si Ronin yabiriye bivuze ngo mu match yo ku mugora wa Ken ho natanguye niho nagiriye constate ko Real Madrid abakinyi bose ari babihavuye mu mugabo witwa Thibaut ibitsindo bine kuri chaque Clasico kuri equipe yitwa FC Barcelona nariko ndavuga Nazar duhera aho nyene bisiguye kuri equipe yitwa FC Barcelona kubona imana zino El Clasico zigera kuri zine itsinda Real Madrid uno mwaka muri no saison, ariko kandi iya nyuma yoyo bikagaragara ko babatsinze bana bakora igikombe cya champion, ariko hari niyo baheruka kubatsinda bana bakora igikombe cya Copa del Rey. Ibi bivuze iki kuri nibuke ko bana batsinze kandi bakora igikombe cya Super Coupe. Bivuze ngo ni muri no mwaka muri Clasico zine Barcelona na Nigeria Real Madrid Barcelona na Nigeria gatatu ibikombe bitandukanye. Novuga ko bana bananije kane nyene kuko urukino rwo gutangura n'ivyo champion bikiri hafi details bazigikonta mugabo navyo birafite cyo bivuze mu rugendo rwa Barcelona Real Madrid mu kurondera La Liga y'uno mwaka. Rero uvuze ngo bivuze iki kuri Barcelona? Kumbure turava twinjira mu byo baciye bagira ko kwiyegereza igikombe n'ibindi bigiye bitandukanye mugabo jewe kubganje Barcelona gutsinda Madrid kano kagene binyeretse ububi bwa Madrid cyane gusumba ikindi kintu cyacu cyose. Binyeretse equipe idatsinda ifise abasatirizi kuko mbwiye ko vize Mbappe na Vinicius na Rodrigo na Jude Victor William Bellingham ukaba ukinye match zinu gatsinda ibitsindo ndwi mu igori rya Barcelona ririmo Szczesny, defense yarimo ku Barcelona Inigo Martinez na Marte, rimwe na rimwe irimo Martin, ushaka uzane Bard, ushaka uzane Kundu, uzane Eric Garcia. Defensivement ukundu usanzwe tuzi equipe ya Real Madrid kubura ibitsindo 10 mu match zine, ufise le meilleur buteur yitwa Mbappe, ufise le meilleur joueur yitwa Vinicius, ufise umukinyi ari fise qualité zitandukanye nka Jude Bellingham, ufise umukinyi ari sous-estime mugabo kenshi akunda kugaragara mu nkino zikomeye yitwa Rodrigo Goes. Nivyo Rodrigo Goes ntagaragaye mu nkino zibiri muri zine bakinyi kumenga no muri match ari ntiyari Rodrigo match rero hari match ya 4-0 cheka 3-0 match of course nazo nguvuze iherutse 3-2 yakajya Rodrigo yakinye muri Copa yakinye muri Copa no Super Coupe kono ku munsi w'ejo yakinye. Bivuze ngo Madrid bimwe mu bintu twari tubiteze ko ndizo batuma gutembereza umupira, naho twaba tuba kutembereza zo batuma kutembereza imbere ya Granada pani imbere ya Barcelona. Birazwi ko Madrid tutobatuma gutembereza umupira bagiye gukina na Barcelona. Bivuze ngo twari tubatumye gukora ivyo tuzi bishoboka bivanye n'ico bashoboye canke nabo bafise. Kimwe mu bintu twari twiteze muri equipe ya Madrid no saison yari equipe igomba kwitsinda cyane ibitsindo byinshi. Iyo qualité twarabibuze kwa Madrid
kandi no muzi ugiye kuraba defensive bani bari equipe twatunze iri moyenne novuga ngo defense yabo yahetswe n'ubwiza bwa attack ni equipe ya Barcelona nimwe muri equipe ze defense zari zisanzwe nimwe muri equipe yari vise umunyegora asanzwe yiviriye muri retraite bivuze ngo wewe uri Mbappe uri Vinicius uri Rodrigo uri Bellingham ivyo twari tubiteze ko bwa mbere ni deception bivuze ngo akazi kanyu mwagakoze neza ntitwabatumye gutembereza umupira ariko navyo bishoboka mwari kubikora yari kuza ari element iri supplémentaire ku vyo mwakoze ariko navyo byaragize gute vyaranze ariko kandi bitugaragarije ivyo byose ngo nimba abakinyi batabikoze tubironderere rero uribuka ko madeba menshi twakoze yagarutse kukuraba ikibazo ni Ancelotti ikibazo ni mvune ikibazo ni Florentino Perez ikibazo n'aba adversaire bakomeye gusumba Real Madrid uribuka ko ibibazo byose ugiye kubikombina urasanga buri kimwe cyose cyarakoze ko Madrid Perez atasubirije projet iwe neza imvune nivyo nitwozirengagiza abakinyi bashaje manque de cohesion ukunywana hagati y'abakinyi beza ba equipe de Madrid kuko je nshobora kunsigura nivyo equipe nimbi mugabo dufata karurero none twatanguye saison Barcelona hagati mu kigo afise profili zahe uyu Pedro arangije saison munsi niyatanguye saison afise profili iri hasi ya Bellingham uyu mugabo azwi ku izina rya Frenkie de Jong ntitwatanguye saison afise profili iri hasi ya Federico Valverde uyu Firmino Lopez na Daniel Olmo est-ce que tubakombinye bari bafise profili comparable ni ya Chouameni yaravuye gutwara UEFA Champions League bivuze ngo twatangwe Madrid ifise amazina nivyo gushita birabaho mugabo umenga byari byoroshe ko bahangana n'ibibazo gusumba nka Barcelona bahangana navyo ku experience na twari tubitezeko bari bakiri mu iyo désordre byari byoroshe kuko ukuntu Barcelona ba defenseur babo basanzwe badugije performance bagaprofita uburyo attaque yabiri kirabikora no kwa Madrid byari gushoka ku imediane yabo na defense ba profit ubwiza bwa attaque Real de Madrid mugabe ibi byose bigaruka kutwereka ngo harabaye désordre idasanzwe muri equipe de Madrid buri kimwe cyose cyarabakoze ko nikimwe mu bikwereka ngo detail yari yose irakonta mu mupira ndira twumviriza Isaya Safibo amatwite tugaruka tunakomereza muri no El Clasico rikiraba ku mugora ku musubeje Isaya ya Saf Business Company Safibu iramenyesha isaha ni isaha imwe z'ijoro unyoye ji safi usinzira neza Mwisa yacu igira kabiri ya kino kiganiro birumvikana ko saa moya zuzuye neza cyane mu nama ya Sport yo kuno mugoroba turi buze kurangiza ku isaha 3 dukomeze gushimira cyane abaduteze amatwi mwebwe mwese yaba kuri 97 n'ibice bitatu ni umurongo wa FM yacu mugiye kandi tunamashimira mwebwe mwese muri kumwe natwe munaciye kuri YouTube channel yacu birumvikana ko ibintu bipanze neza cyane bari kuravuga nariko ravuga ati ibi byose ugiye kubikombina cyangwa ukabishira hamwe biragaragaza ububi bwa equipe de Madrid ku giti cyayo muri no saison bitandukanye n'ubwiza bwa Real Madrid muri saison bari batwaye La Liga na UEFA Champions League mugabo ku bande rwa Barcelona biravuze iki biravuze bwa mbere gitangaza gikomeye cyane mu mupira w'amaguru Jenzo kwa ndabivuga Flick kudo chapeau ko nta muntu numwe twatanguye saison abo ni Barcelona ko yogera kuri bigeze kuno munsi singomba kwevaliwa akazi kakozwe na Barcelona mu gutwara ibikombe je nama nayivuze nubwo bari gushaka bakagira saison blanche iyi equipe FC Barcelona Flick yakoze akazi ko kutwireka nk'umumenyereza akomeye kuko jewe na manevali umumenyereza mu bibiri umupira equipe y'wikina na niveau y'aba grand joueur igi umukinya atakaje ugwego gwiwe ukora iki nk'umumenyereza kugira ngo usubire umutwereke Rafinha yabivuze neza avuga ati nzokwama nibuka ico umugabo yitwa Flick ari kuri je kuko nimbura muzindi ganga banarabaye ikindi ikubwo umugabo yitwa nde Flick même chose kuri De Jong même chose kuri Pedri Gonzalez même chose kuri Eric Garcia même chose kuri Lamine Yamal même chose kuri Lamine Yamal même chose kuri Ferran Torres Garcia même chose kuri Gilles Olivier Koundé même chose kuri Alejandro Baldi man kumukinyi wa Barcelona ifise no munsi uri kuraraba Inigo Martinez yari umukinyi ari sous-estimé ku mugabo witwa Xavi Hernandez yishimira Leonardo Araújo uri kuraraba Pau Barça donc umukinyi wa Barcelona ifise no saison yaradogije nivo ku bw'umugabo witwa Dieter Sansfrick ibi rero ni demonstration de force idasanzwe kuri equipe ya FC Barcelona itabaye mu majambo gusa yabaye mu bikogwa umukinyi ku wundi equipe muri rusangi nivyo bariko baragira gute bariko barashika kuko Barcelona batwemeje ko attaque yabikomeye kandi barabikoze mayiganwa presque yose bakina abakinyi babo n'abameri bitera mu byo bakina nk'umupira w'amaguru mayiganwa yose bakina equipe zose barazempoje barazibwira ati cara mwigo umupira w'amaguru kukina
ni ADN ya Barcelona yagarutse kuri umunsi wo kubwira ati harura match Zine cyangwa zitanu Barcelona bayiroshijwe possession muri no season sinibaza ko zironka imbere ya Real Madrid equipe barije gutembereza umupira bayirusha gutsinda bayirusha kudefanda bayirusha gutwara ibikombe nk'umukeba uburangije seza kweretsa ati ino sezo vy'ukuri ndi mwiza kukurusha bidasubirwaho atari vya bintu uzogenda ugaruka ngo urumva kabaye akantu k'amahirwe niki sinibaza ko Barcelona imbere ya Real Madrid no mwaka yatwaye amahirwe Barcelona yatwaye inguvu zayo kandi razigaragaza gusumba uko wanashima Jeno navuga ngo Madrid yabaye imbere ya Barcelona gushika ahubwo ntangura kwibaza amahirwe kari yazotuma Madrid itsinda Barcelona turamutse cyane the boss of Fandaja Fandaja boss wa Bimo Company araba duhereza akantu se Barcelona ntiyagarukanye umunezero Barcelona agarukanye ubu ndaza na boss nawe yasuye kandi kunezero Barcelona ni sawa yatumye boss yongera kushi boss yasuye kunezero ariko yanezerewe kabiri mu minsi bikurikirana no kuzandi technique ibaza sound technique yanezerewe mbese uyu mwaka kumaka aranezerewe cyane boss Egre yarakireruye cha champion kumaka ameze neza Barcelona kuri setene mu bafana baragitwara none hari iyo bibera hariya ku mugwa mukuru wavyo naho nyine imeze neza cyane boss ubwo rero kunezerewe raba rero twereke kunezerewe tubona ko banezerewe tubaramutse cyane ndetse na famille yose muri rusange twizere ko bameze neza the boss afandera job twizere ko ibintu bipanze neza cyane twereke ko banezerewe boss ibintu bipanze neza cyane nuko ipanze azara tugaruke kuri equipe twese Barcelona ariko mu ngundire twiyumvire kuri kano kantu uravye ubugene equipe imaze imisiri kirakina biragaragara ko nivyo iratsinda mugana iratsindika bivuze ngo nayo irankesa ibitsindo mugabo uravye fata karoro nko kuri match izi match ngene zitatu bakinye zo hafi urabe kuri equipe ya Inter de Milan batsinzwe kabiri mu izamu ryabo ariko batsinzwe ibitsindo ndwi muri match zibiri turetse aho ndiko nshaka kwerekana arakana ngomba ko tugaruka ko gato kuri equipe ya FC Barcelona bigaragara ko Landre iyi equipe birakunda ko mu minota nka 20 canke 15 y'igice cyambere wazindutse hakiri kare uyibona mu bitsindo bibiri mugabo kandi nibibuza yuko nayo mu minota 45 canke mu minota nka 30 ishobora kugukorosora ikaba yo gutsinda nayo ibitsindo bihejuru ya bitatu nimvira rero inguvu zo kuromonta equipe yitwa FC Barcelona ifise n'umwaka kuba umugabo yitwa Detfrick bigaragara ko kwitsinda bibiri biroroshe nta kibazo mugabo nayo yo nagufatika gutsinda nabwo n'ibindi nka 5 mu minota mike cyane iyi sikarete twakunze kubona kuri equipe yitwa FC Barcelona biko bigaragara ko ino saison uhebura ko Barcelona itsinze ari uko filime ijyanye marivuze kuko akanya n'akanya baba bafise umugabo twamba Barde yabigarutse ko ati nkibona Real Madrid ku mugoroba badutsinze ibitsindo bigera kuri 2 ku busa mu minota ya mbere vya Kylian Mbappe ati kintu cengene cyari kuri bande touche yacu ati cyari kivuga ngo on reste calme kubera ko turaze yuko equipe tuyitsinda bivuze ngo hari indi confiance hari kindi cyizere equipe ya Barcelona mu bakinyi bayo kimaze kuba ciremamwo cyo kuva ngo nubwo mwodutsinda bitatu turaza tubigombore wanashaka dushire muri chaka bibaye kandi ku migwi mukuru bibaye kuri Inter de Milan bibaye kuri Real Madrid vyanabaye no kuri imigwi itandukanye abona ko urashobora kutanga kwitsinda mugabo nabo kugutsinda bitatu bine bitanu uno munsi barafise ama equipe agera nko kuri 5 yo bayera batsinze bitsindo bibiri bakaza gukora comeback ubona yuko bagerageje kuza kurondera gutsinda iyo equipe yabatsinze kandi bikarangira babikunze kuko wibuke no munsi ugarutse ku maromonte bakoze novuga ngo rero remarkable ibuka ibitsindo bine ku bindi na Atletico Madrid mu minota 6 ya mbere Atletico Madrid afite ibitsindo bibiri yegana match ya Barcelona iza kugera kuri bine bayizinze 4D muri championnat kandi yabanje yonyene ugaruka no kuri match ya Ligue des Champions ya 5-4 kwa Benfica ucuragaruka no kuri match ya iba ya 4 turabatsinda equipe ya Madrid ni equipe FC Barcelona no munsi
kuko abatari bake bagenda babibona umugabo witwa Dieter Zine ntiyigeze ahindura ADN ya Barcelona, kuko Barcelona turayizi ni ekipe ikina mu kibuga ihererekanya imipira, icaje Frike yongeramo gitandukanye n'ivyo Barcelona yari ifise. Yari Barcelona iherekana twa dupira twa hato na hato bakagutsinda bagutesheje umutwe, ivyo navyo ntibigikunda kuko Ramasi ntikirekura ba Iniesta, ntikirekura ba Xavi Hernandez na ba Busquets. Ivyo bintu vyose wibuke vyarakunze ko barafise abaratero do classe mondiale. Je nibaza kugira tuzoshobora kwa Barcelona ko biriska kutazoshobora kubaho Daniel Alves n'umugabo witwa Jordi Alba canke Daniel Alves na Eric Abidal. Nibaza yuko abo bari bamwe mu bagabo bafise ingufu zifasha ekipe ya Barcelona gukina imipira. Bagaca bagira mediane irimo Iniesta, bakagira mediane irimo Xavi Hernandez, bakagira mediane irimo Busquets. Bagaca bagira rero na Lionel Messi yorosha ibintu mu gihe vyagoranye. Mugabo no munsi Ramasi ntirazura kutwara kumwana nka Iniesta, nivyo baradugije bakasado beza hagati mu kibuga, barafise Pedri Gonzalez, barafise ba Pablo Gavira n'abandi bagiye batandukanye. Mugabo niva Iniesta, niva Xavi Hernandez, niva Sergio Busquets, Ramasi ntibarasura kubatanga. Ivyo bivuze ngo Frike yinjije muri equipe ya Barcelona yaje azinzu yinjiyemwo ko ari inzu itunze abana bakina umupira uri ku rwego rushimishije ryoheye ijisho. Mugabo karyohera ijisho udafise target. Barcelona kenshi yatsinzwe match je kurangira batsitakaje urukino, mugabo mu kibuga bariko bakina ibintu vyo kwica equipe ya diverse. Mugabo uraba provoce urababonye mwo kaje batsinze nta poids canke puissance bafise yo kuza kugombora. Ramos Afrique yazanye ikintu muri equipe ya Barcelona kivuga ngo turakiniye umupira hato na hato, mugabo tuviza igore ya diverse kandi dukina imipira miremire turonde no musafisa abawinga abanyaruka. Attention no mukinya nyaruka na baro gusumba ko nyaruka muri vitesse. Umwana yitwara mini ya marata ibwo. Chubume ufise abawinga batandukanye ku makarite. Lamine Yamal afise baro anyaruka nkuko Lionel Messi anyaruka afise baro. Burya Lionel Messi ari umukinya asanzwe mu bijanye no kwiruka mu muvuduko. Mugabo afise baro Messi warona ko hari ikintu ciyongere ko buryo yirukana baro canke ingena ashobora kuyigarda. Nibivise umwana yitwara Lamine Yamal. Ugacurindukira ku ruhande rw'ububamfu. Mu ma espace vide sindabona mu defenseur ashobora kwampesha Rafinha. Biragoye. Rafinha aranyaruka, Rafinha arakomeye, Rafinha aratsinda. Ivyo bintu Frike yagerageje kuvya exploiter afatiye ku makarita abakinyi biwe bafise abaremamwe icizere kivuga ngo deke arbitre ataravuze ifirimbi ya nyuma urukino ntiruhera. Nibaza kandi ikintu cyangaragara ko kubuza muri equipe twari Barcelona. Nico kintu cyari kibuza muri equipe ya Barcelona kuva Chelsea kwanza kuva mbaho Chelsea igeze muri Barcelona iromonte ibitsindo nkuko iri kurakora muri no sese. Na ya Barcelona yari ifise ba Messi na ba Neymar yari equipe uri nzu yitondera ukayitsinda urayikwa kwandika. Ni equipe yari nziza mugabo ifise de faiblesse. Ya faiblesse nta muntu numwe bura kuvuga ko defensive ma Barcelona bari bagwaye. Mugabo kugira ngo niburi bagerageze gukavaringa guhisha ubwo bunyantege bwa defense yabo nabo bari bakiriko bariyubaka. Niyo bricolage banzi kunde nizo decisions z'umumenyereza yo kuvuga ngo nzokinisha umugabo yitwa Inigo Martinez na mshyamo na Bard na Poku Barsi zari zikiri decision abantu batarakira. Bivuze ngo umenyereza reka rubaka ariko kandi yubaka ari kuri pressure yo kurondera insinzi bisigura kurondera ibikombe. Bivuze ngo ugomba kwevariwa equipe yawe buri munsi. Uno munsi bakinyiki bagize mugabo wibuke Frika cinjira ni equipe Barcelona yaribuze. Barcelona ari equipe ifise impano mugabo bwa mbere physiquement bagwaye batateguwe mubiri. Pedro ahunga abantu mwanya ku mwanya. Nivyo nitwavuga ngo imvune hari imvune za malchance mugabo kandi hari n'imvune zitegwa n'uburyo umukinya yateguwe. Yeah. Ni kintu yazati mbega kuki Pedri adakina saison yose cyane. Iyo yikinye kuki bigaragara ko atagiwera ashobora kuganya. Sinzi ko abantu babonye Frenkie de Jong muri match yarayibaye. Ya cyane pe. Numwe mu bakinyi bari form muri recuperation. Kandi Portugal kuraba de Jong mu parmi mu akazer d'office. Uravye ibintu by'amakurse yerukanga n'abakinyi n'umukinyi nyaruka cyane. Jewe jambo nzorivuga nzonarisubiramo. Pedri no mu mediateur mwiza mugabo afise ni viri hasi ya de Jong. Kuko nk'abantu baravye Classico abantu bamaze imisi bara match za Barcelona baravye match za Inter Domira nivuye mu witwa Frenkie de Jong yasuye kuba de Jong wa undi wa kera yavuye muri Ajax d'Amsterdam. Biragoye Landry biragoye ariyo comparison zimwe abantu badakunze gufatira ko dufate nk'amajambo Declan Rice yavuze mbere yo kurukino rwo gusubiriza ruba hagati yabo na equipe Paris Saint-Germain. Yeah. Bibazi nivyo je ninje muri equipe Arsenal naguze mu gakina ku standard. Mugabo ndaryoye gwe ndiko nakina Thomas Partey kuko birama liberté yo gukina ivyo je nifuza nkegera imbere nkakina umupira uko ndabishaka. Dufate no kwa Barcelona.
uno musona ko Barcelona nta muntu numwe yobidea mediane yabihetswe na Pedri González Lopez mugabo Pedri González Lopez ari kumwe na Casado atandukanye na Pedri González Lopez ari kumwe na Frenkie de Jong bivuze ngo hariho karite Frenkie de Jong yazanye ituma Pedri arushirizaho kuba mwiza gusumbuka yakina na Casado canke na Marc Bernard taravunika uciye kuba compara biba bigoye parce que on compte office tala explose à chaque jour ibintu biri pose kuri we imikinire ivyo Barcelona kina usanga biri kuri Pedri González Lopez cyane gusumba kwa kuri De Jong mugabo turabona ngo muri football kwera ko ari collectif ari gukorera hamwe turabona Pedri mwiza aprofite ubwiza bwa De Jong nkuko arashibana De Jong rega aprofite ubwiza bwa Pedri kuko uri muri equipe bize Pedri muri mediane nawe ugomba kubiprofite nico gituma no cohesion imaze gukunda hagati y'abakinyi babiri canke y'abantu babiri bakora ikintu bahuriyeko ni ibintu biryoshe nivyo gituma je ndavuga ngo Pedri González ngerageje kwevariwa Pedri yakinanye na Casado nkevariwa na Pedri ariko akina na De Jong harabaye evolution kumana yitwa Pedri González tugace tugaruka uno musi ugiye kureba equipe FC Barcelona ifise defense yankese ibitsindo vyinshi cyane kandi kankese ibitsindo vyinshi atari yo Barcelona atari yo defense mbi Barcelona itunze mu myaka nk'ine canke itatirenga kuko uno munsi ndibuka Barcelona batwara La Liga bakoroye equipe Espagnol Barcelona yari ifise ba Josero c'était en 2023 muri 2023 kuri Xavi Hernandez baje kurangiza Barcelona ariyo equipe ifise defense nziza imaze kwankesa ibitsindo 9 ugiye kuraba ivyo bitsindo bankesheje bari bafise ndede muri defense bari bafise Ronald Roger bari bafise Andreas Christensen naye maratero bafise no munsi Barde Jire Kunde kandi nemeza ngo kuva Afrika shika Kunde yarevoriwe Barde yarevoriwe Arojo mwiza ntigeze agira nivo nk'iyo Martinez afise Christensen ntigeze agira nivo nk'iyo mwana topa ko Barca afise bisigoye ngo Barcelona munsi nimbi kurankesa ibitsindo vyinshi ugaruka kwijambo Hazard yatubwiye equipe ikomeye irakenera umunyegora akora des exploits individuels ntanguye kubona umugabo witwa Szczesny yaraye akoze ikosa rya penalty n'imiburiburi iyi Szczesny ashobora kuba arikoze nka 4 fois canke 5 fois kandi igihano kiza kuza ari ca penalty n'ubundi n'umunyegori nivyo tugerageje kuraba ivyo atanga n'umunyegori mwiza mugabo amadecision afata aratuma bwa bwiza bwose yakora mu gukora amasave niki avyonona naba equipe novuga ngo zifise abanyegori bakuru urabona ko Atletico Madrid muri defense yananiwe mugabo kugira uzose ndigitsindo mu igori ririmo black zirabingorane Madrid yonanirwa muri defense mugabo kurutura mubona mu igitsindo wakoze ariko mu gihe Barcelona ba defenseur barinze bagaragaza ububo munsi kubona igitsinda mu igori ririmo Szczesny biba ari ibintu bisanzwe gukorerwa ikosa na Szczesny rivyara penalty bari ibintu bisanzwe umudefenseur udakoza akazi no muri mediane kwa Barcelona ngo igori biraheze mu giyindi migwi twabonye umudefenseur akora ikosa yahindukira yikoreye amaboko agaca abwira umunyegora ati merci beaucoup eje kuncungura mugaye byo kwa Szczesny nibibaho nico kintu Barcelona ibuze uno munsi biroroshe ko Barcelona yizindukira ukayitsinda ibitsindo bigera kuri 2 kuko je ndibuka karorero nko kuri ya match ya Atletico Madrid bagira 4 partout ku munota wa mbere match itanguye Julian Alvarez amutsindira muri angle ferme ukabona ngo ni Szczesny biragoye ko akora des exploits individuels mugabo ubwiza Barcelona ifise hagati mu kibuga buri ko buratuma defense idasuzugurika cyane noneho bukanatuma mediane yabo ituma ya ligne defensive iba nziza do plus bisiguye ngo uno munsi Barcelona iyo nubwo iyo ntayemera entre parenthèses iyo bakagira Andreas Marc-André ter Stegen atagize ikibazo c'imvune uno munsi tuvuga turavuga ko Barcelona niyo equipe ya mbere kwisi ifise defense nziza ifise mediane nziza kuko ama exploit individuel mugabo witwa Stegen akora naye mugabo witwa Szczesny we ntana yakora sino yagereranya urabona ngo hariho ivyemezo vy'abanyegori bakuru nk'aba Black na Thibaut Courtois Stegen akora ivyo rero ni kimwe mu bintu bituma defense naho ugomba kugarura Ramos na Pepe ukagarura Carvajal na Marcelo ukacugira umunyegori nka Szczesny bitsinda ugomba kubijya kuko nta mukinyi yama mu bihe vyiwe muga muri cyagiye aba defenseur atari mu bihe vyabo tabagwa n'umunyegori rero cubuza umunyegori gutabara shakurabe niveau equipe irandagara haba niveau ya defense ya equipe ya Paris Saint-Germain nafise Pacho na Marquinhos muri axe central vise umugabo aswi izina rya Shafu Hakimi ukagira n'umugabo aswi izina rya Nuno Mendes saba defenseur beza defensive mani beza kandi barafasha attaque yabo barafasha equipe ukina n'ibindi mugabo twarabonye nagiye nakimushogira defense y'ibihome ngo tutazosanga aba mediateur n'abataka n'aba defenseur byabaciyemo ku buryo amafasa afase n'umunyegura baho niho twabonye Donnarumma atandukanye uyu Donnarumma twamwiruka kwa AC Milan
uyu Donnarumma dufise uno munsi twamurika mu gikombe cya buriya cya 2021 erega niho twaboneye umunyegori wa Inter do Milan Pourtant muri equipe nziza ya Paris niho Saint-Germain twaboneye umusaza wo kwa Inter do Milan Yansome des exploits zindi nziza mu gihe abadefenseur bananiwe ukabona ngo ibara riraguye mugabo jewe gardien mpagaze inyuma ndo mu defenseur wa nyuma ngomba kurokora iki sino timfane kuri wose Szczesny ubushobozi bwe burazwi ariko nawe yakagombye kuba umwe mu bantu baprofita banashima ubwiza bwa Barcelona nkuko rega n'abadefenseur ba Barcelona baprofita ubwiza bwa we mugabo kandi twemeranye ko Szczesny ari umwe mu bantu baprofita ubwiza bwa Barcelona cyane apana 90% ahageza ivyo ashoboye mu kubitanga yarabitanze mu bwiza bwa Barcelona twari dufise Landry tuzana ifoto kwica byinshi kwijana usanga witwa Szczesny baratsinze ivyo bitsindo byinshi mugabo ni gake yoheza amace adakoze amakosa 2 canke 3 ashira muri danger equipe ku buryo yankeze gitsi Landry tuzana ifoto arakoze ifoto zigera kuri Zine ku rukino Barcelona itsinda 5-4 equipe ya Benfica de Lisbonne yakoze ikosa ryo gusama amaguru y'umugabo witwa Pavlidis. Ku rukino Borussia Dortmund itsinze Barcelona 3-1 yakoze ikosa ryo gusama amaguru y'umugabo witwa Serhou Guirassy. Izo match za Benfica nibuka ko yanahitanye witwa Alejandro Barca bagatsinda ibitsindo mu buryo batsinda ibitsindo bine baje kugogwa na equipe ya Celta Vigo yasamye amaguru y'umugabo witwa Borja Iglesias yarayasoye kubikora ku ncuro igira kane mu kinyuro kuva umwaka wa 2025 tangu incuro igira kane yarabikora ariya match ya 5-2 n'ubundi so yasamye amaguru ya Mbappe très bien muri Super Coupe d'Espagne yasamye amaguru ya Mbappe ukabona ngo buri gihe ryakoze iyo rigarutse ryamari vya penalty Barcelona canke equipe yari yose mutirangageza ko na Stegen nabo bya naho yagiye ibitsindo nawe yaratanguye mugabo sinigeze ko muribuka ko n'umugabo witwa South Africa akicinira muri Barcelona zimwe muri projet za mbere atanguye ku avancer mu munyezamu umunyezamu kandi yigeze yifuza umunyezamu nka Szczesny à l'absence de Skone mu cujyo ivyo kuko uno musi Hazard nimba Barcelona twari dufise imbere ko Stegen avunika atariyo dufise twagize imbere yuko Szczesny amaze kubara nk'umwanya Barcelona Szczesny yari ko arabijya kubera Barcelona yari bwitore mugabo ugiye kuraba forme zazanye umwana yitwa Pedri Gonzalez hagati mu kibuga nigaruka rya Frenkie de Jong kacugira Stegen mu igori ari ibitsindo equipe zo kwifuza kuronka zikabibura mugabo par contre kuri Szczesny umukinyi yumviriye ku avance akadepasa defense ya Barcelona kirabonetse kitabonetse kigonga ipoto biragoye kuzobona Szczesny akora ibintu vyananiye abandi ni equipe nziza ariko defensivement twari dutunze equipe ya Barcelona mbi bivaye n'izo challenge kuri umunyegori wabivuze umugabo yitwa Zifrika yasabye umunyegori ataruko yansu umugabo yitwa yaze Marc-André ter Stegen ahubwo uno musi ugomba kubaka uraba abanyegori Afrika yasabye abanyegori bakiri bato do classe mondiale kuko uno musi nimba Paris yiturije ivize umunyegori atararenza imyaka 25 yitwa Donnarumma Arsenal ikavise raya y'imyaka 27-28 biracagendeka equipe ya Madrid nimba uno musi badafise pressure yo gusubiza Thibaut Courtois babatazi je barimo bivuze ngo n'umugabo witwa Afrika yinjiye anyike ugenda urabe kuva mu igori kuva muri defense gushika muri attack ibintu Afrika agomba kubaka yisanga abakinyi bitwa karifatiro muri projet yiwe ku bice 80 hafi 90 kwijana baracara bajene nikico tuma nasinga inyuma projet y'umunyegori kuko arazingo naho Stegen yo caba Stegen jewe mfise mwiza muri sezo zibiri sezigira gatatu nizo bugitegemeye witwa Marc-André ter Stegen bivuze ngo ni Krendey Stegen arari nk'umunyegori mwiza mugabo atamwe kugaragaza kunanirwa avunika kenshi gashoboka muri saison tumuburigiye kirekire so atararushe imyaka irikira mujana yova muri projet yacu hakikare harakenewe uwundi munyegori do classe mondiale mugabo bakiri muto ashobora kubakirwa go projet ico kintu mbona cagarutse ko sino izi challenge zena zigarutse ko Barcelona yakagombye kuba nyene equipe tsindwa ko defensivement nta neguro zigaragarira amaso zari zihari ku buryo yo kwevita twatu danger rwose kuko kugira ngo uzi witwa equipe iri fort defensivement ugomba kubisa aba defenseur bavyumva banywanye ariko kandi ugomba kubisa umunyegori ameze neza uma exploit individuel cyangwa mu kwigwanako ariko kandi ukagomba kuvisa rero equipe ikini ivyo byose bikaza bigira gute bikompletana ubundi Barcelona yabaye equipe ikiri umupira inatsinda mugabo abo bandi byo bari gukora bose baca bakoranya ivyabo byose baca guprofita ubwiza bwa attaque wanashima bakavuga ngo ntangura match natsinzwe ibiri ariko ndazi ko attaque yanjye capable yo gutsinda nuko ipanzire kuri Barcelona mbere ko turaba ku kikombe cya championnat coach amaze kuba kigenda muri Barcelona nk'ibisanzwe mu ngundire duce gato ku mugabo yitwa Joan Laporta ayoboye equipe ya Barcelona kuva igenekerezo gindwi ukwezi kwa gatatu muri